Il y a des financements qui proviennent des apports personnels des entrepreneurs. Il y a des financements qui proviennent de leur épargne et des apports personnels qui vont constituer à partir des épargnes constituées, ou bien des héritages, pour ceux qui ont des familles qui peuvent leur donner de l'héritage, des donations pour ceux qui peuvent avoir des donateurs. Ça provient aussi des financements bancaires. Aha rero nagira mvuge ni ubwoko bw'amabizinesi bushobora kuronka amafinancement bancaire n'amabizinesi aba ageze ku rwego rwo hejuru. Turabereye qui sont ces entrepreneurs. Si on veut regarder les entrepreneurs féminins, la plupart ce sont des jeunes, des start-up. Ari nabo nibaza ko ari audience nini dufise mu mwanya. Abo bantu rero uno munsi mu gihugu cacu tugira amahirwe, hariho inyigisho, hariho amakonferanse, hariho amakadre atari make ariko aratangura gukabwira la jeunesse à entreprendre leur business. Murumva rero iyo bariko barabakabwira baja muri ya kategori y'abatangura les start-up. Aba start-up rero nagira ndababwira igituma bagenzi banje bakanga bavuga bati niba nta audience dufiseyo ni ukubera ayo ma business yabo ntaraba recevable. C'est pas que batazoshikayo mugabo bumva urugero bagezeko, urugero bagezeko, urugero rw'intango, urugero rw'ibanze, si urugero rwo kujana muri banki urugero ntibikunda. Hariho imigigwa, hariho imiziro, hariho ibintu bidashoboka muri banki ukiri muto. Sivuze umu-entrepreneur ko ari muto mugabo umugambi wiwe ukiri muto ukivuka. Les start-up rero nk'uko bari babwiye zitangurwa n'amapport personnel constitué. Ce sont des épargnes, ce sont des donations, c'est l'héritage. Reka rero aha rero mbanze abariho nanje vuba turaja gutera intambwe hanyuma kuko sinifuza yuko hoba peu d'informations canke de fausses informations par rapport aux institutions bancaires. Ndaja no kuvuga igituma ivyo bakora babikora. Rero les start-up umuntu afise umugambi agomba gutangura cane cane aba jeune twaba turi kumwe muri uno mwanya, ni ukuvuga yuko nimba utanguye umugambi ubanza urabe uti mbega c'est quoi l'idée de valeur ajoutée que moi je vais introduire dans la société. Est-ce que mon business ça vient résoudre un problème par rapport à l'existant? Est-ce que ça sera une valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que quand je vais vendre, je vais avoir des revenus? Alors, on m'a dit il me faut combien pour pouvoir investir dans ce business? Est-ce que cet investissement est à portée de tes mains? Il faut ajuster. Utangura uko ungana, numvise ko bababwiye utangura uko ungana hajya umugera ukazobanza ukivurwa. Uko ungana rero ni ya epargne wa constitué, ni wa muvyeyi yagufashije, ni babandi muri kumwe. Business rero yawe uko izokura dushe twinjira rero muri banki kugira ndababwire ingene muri banki bazobakira neza contrairement ivyo bamwe n'abandi baba bimviriye. Muri banki canke institution de microfinance barasaba d'abord une maîtrise du business, une expérience minimum 6 mois canke au-delà. Benshi au-delà. Les 6 mois rero zikunda correspondre à les mois de gestion d'un compte. Combien wewe compte yawe uriko urayikoresha muri institution? Pourquoi c'est
la photo qu'on va sortir ushiramo amahera angana iki ayo mahera uriko urashiramo niyo azokwerekana ingurane uzohavuka vuba sindavuga amagarane muze muranyumviriza wewe aya mafaranga uriko urashira kuri konti yawe uriko urakonstituwa ton identité hariho akantu bakunda kubwira ababanki bati know your customer wewe uwo mukiriya wawe azi kuva kwaka ideni uramuzi rero nta handi babamenyera bazobamenyera kuri ayo makonti yawe none konti yawe uriko urayitunga au bout de 6 mois tu pourras aller demander un crédit icambere rero carabati mbega ry'amahera bagiye bashirako uzoshobora kwishura ngaho kuri umugambi wawe aho rero no kugira tuvuge muri rusange aho niho bashobora kukubwira bati urashobora kugira un dossier de demande de crédit ubu rero turabe tuje ku mfasoni